hari kibazo cabaye nkiri mu dini rya Islam, umwana wanje avukana amajini. Umwana amaze kuvukana amajini, nagiye kumenya ko afite amajini, sinabona ko ari amajini, nabona intandara ku myaka 2. Akwije imyaka 2 nagize kubona ko umwana yavukanye amajini. Umwana aramererwa nabi, umwana arababara, umwana arakubitwa birakomera, umwana arahinduka, umwana turabura ubuzima bw'inyene buzogenda, twari tutagiye ivyizigiro kuri uwo mwana. Ico nshima nuko nagerageje kwigwanira, Kristo ndabira ku ruhande arabona ivyo ndiko ndakora, ko ntiyari bwagere kwa seruka. Kubera iki umwana avukanye amajini? Ko muri Qur'an igice cya 51 ku 54 naba niyenzereza kuri umurongo, Qur'an havuga ngo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ngo Imana yaremye amajini n'abantu kugira ngo bizohore bisenga. Iyo niyo Mana nizera. Hanyuma kandi murakaje tubwira ngo inal muslimuna al ikhwa cyangwa inal mu'minuna al ikhwa, ngo muislamu ku muislamu ni mwene wabo. Tumaze kumva ko n'amajini yaremwe kugira ngo azosenga Imana. Hama murakaje tubwira ngo muislamu ku muislamu ni mwene wabo. Numva harageze hano amajini haza kwa bene wacu, nza kubona ubengo harimo bene wacu, ndafata ibisanzwe. Maze gufata ibisanzwe cyaraterwa mu rugo, umwana avukana amajini. Nagiye kumenya ko amajini meze gute, ndiko ndabona nyina nafatwa, nyine bimukubita hasi. Nagerageje kwigwanira nk'umushehe, nk'umuislamu yize Qur'ani, ndasoma izo bita ruqya ni mirongo soma muri Qur'ani kugira biko amajini yohunga. Ndasoma amasura atandukanye, qul huwallahu ahad wallahu samad, biranka, qul huwallahu, qul a'udhu birabbin nas malikin nas, wapi, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq, wapi, biranka. Abandi barambwira ko je sinari bwaji Maka, ariko aramaze kujimaka avuga ngo amazi ya Zamzam ajya bakuri Maka, ngo ugira uramusiga ukayamumija cyane ukayamutera, ayo mazi aramufasha akaza gukira. Ako ndabikoze byose byabaye impfa gusa. Nirukanka muri Qur'ani ndaronda murukiza go mfasha ivyizigiro byo fasha kugira ngo umwana aze gukira. Nagiye gutangara shitse muri Qur'ani gice 9:188 nsanga haranditse ko sina mamlaka ya kujipanafu. Sanga Muhammad ariko aravuga ngo nagiye ntacho no kwimarira. Je ndiko ndaronde nyumwana wanje yokira, ijambo ry'urukiza ryo muvako cyangwa ngo sina mamlaka ya kujipanafu. Goje naje ubwanje ntacho no kwimarira, numva ndihebuye. Ako ngiye muri Bibiliya muri Matayo igice cya 11:28 nsanga Yesu arandemesha, aravuga ngo yemwe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Ijambo ry'ibyizigiro, ijambo ryansubijemo imbaraga. Mu gihundi ariko aravuga ko ataciye kwimarira, ariko numva ariko arahamagara ngo n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Ijambo ryansubijemo ibyizigiro. Hama ndabandanya ndiko ndarondera icimana za kumfasha mu bibazo by'umwana, ndateba nja i Bujumbura kwa Rojani, nibaza kwaza kumuvura ko twazibona nk'intandara. Kwa Rojani ko umwana afite imyaka 2 baca konzo muvuza imyaka 3. Imyaka 3 ntasiba ndamuha umuti uvuye kwa Rojani i Bujumbura. Wumva uwo muti nyene wagura, nje ndiko ndavuga nti Yesu nakiri, ni Yesu atanga bonus. Nawe uvuga Yesu wawe ngo je ni Yesu atanga bonus. Banciye mu myaka 3 umuti natekereza kuja kugura i Bujumbura 21,300. Abaganga baraza umuti witwa Depakine. Siro yawo yaguri 21,300. Nkazo umuha ukwezi kose, kwezi kwahera nkacamana ki Bujumbura. Akazi nakora kamisi yose nari mwarimu, ntari 100 nahembwa. Mbeshe gena ndi nko mu 870. Ucumbira amafaranga ya mwarimu nze gukura ko ibihumbi 21,100 ngahe yo kuja kuri uwo muti, ukure kwitike kuva Muyinga mu giteranyo cy'Ibujumbura kugura umuti, ufate hotel nza kuraramo umugena gutungura umuryango. Yesu amaze kuraba ivyo biramutera ikigongwe. Ico ndamushimira, umwana namuhaye umuti ukwezi umwaka umwe hasigaye imyaka 2. Nagiye kumwakira Yesu Kristo nkabino mukiza, umwana asigaje imyaka 2. Ijambo rya mbere akoze Imana bambwiye tujya mwana wawe, twaravye tubikubwira nta bindi bintu agwaye abadayimoni. Umuti w'abadayimoni ni Kristo. Abadayimoni umuti wabo ni Kristo. Kuko byakoze bitangaza byinshi, bambwiye nawe kumaze kumwiza nawe ukore bitangaza. Bacambwaza umwana wawe tumusengere. Umwana amaze kumuzana baramusengera, bamaze kumusengera mu kwizera ko umukristo mushasha. Ndasubira mu kwizera ko umukristo mushasha ko abamaze kurama hari tubone mengo twarashize twaradamaraye, ariko umukristo mushasha afite kwizera. Njafata wa muti naheruka kuja kuzana i Bujumbura, cyanda utamwe toilette kuja basaba ngira intege nke sibire kuja gutora wa muti ngo ndawumuhe. Ico nshimira Imana rero guhera uwo munsi umwana yarakwije imyaka 3, umusiga mu mwaka wa 6. Ndamuvuza grippe, malaria nk'abandi, nkamuvuza imiti ivura abandi modiyakine n'ibindi. Intandara ntizirasura kumukubita hasi, ikibazo cy'amajini cyaraheze. Ndavuga nti Kristo yaramaye bonus y'ibihumbi 21,300 by'imyaka 2.
anyongerera kwitike kuje Bujumbura ni byinshi benshi bamwita neturuye mugozo mutiza nabivanye n'isho yagukoreye je mvuga ko ari umwami atanga bonus mani guheza